ari hano ariko arakora ndamushima ari hano hagati muri twe ndamushima Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube. Shalom bakunzi ba Salocom TV1. Numunezero udasanzwe n'iteka ridasanzwe nkuko mubibona mwe ni Irambonagire ari kuri microphone ya mbere nkuko twabibemereye. Uyu mwaka ni umwaka wo gukora ibidasanzwe ibikomeye cyane nkuko rero mubibona turi kumwe n'umucuti wacu mwene data. Karibu sana muri Salocom TV1. Danezero cyane no kubana namwe muri Salocom TV. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Salocom TV. Mahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane. Yes, aradukunda cyane natwe turamukunda cyane kandi namwe turabakunda nkuko musanzwe mubizi. Uru rubuga nugwiwanyu nugwiwacu. Rero uno munsi dufite topic iri special idasanzwe yerekeranye n'ibintu vya worship, ibintu byo guhimbaza Imana, byo gutazira Imana. Rero niyo mpamvu twabatumiriye uno mucuti wacu kuko tuzi asanzwe ari muri iryo bango ryo guhimbaza Imana. Ariko imbere ya vyose mugenzi wacu banza wibwira abakunzi ba Salocom TV bakumenye bamenye wari we. Bakunzi ba Salocom TV, Gentle Clovis King Shimirimana. Yes. Ego ndivukira ngaha Igitega. Niho sanzwe mba. Nibaza ko sanzwe ndi mwibango ryo guhimbaza muri Ministry yo guhimbaza Imana no gutazira. Nico nkora. Cyane megishasha. Ego kandi umurundi. Yes. Aho hose urumujene. Ndacari jeune encore. Célibataire. Oui. Agomba ngo andisime. Clovis. Entrete tutaraja mu kiganiro nyezina ndakubwira yuko uri umuhimbaza Imana mwiza abikora neza. Tena courage. Fatiye kuki? Urampezagira? Ari umugisha wanje urabizi. Yes, good. Merci. Tugiye mu kiganiro nyezina Clovis twagutumye ko mu biganiro vya Salocom TV1 kugira tuje indani deep down y'ibintu byo guhimbaza Imana. Bega yes. Bega uvuze twumvise guhimbaza Imana umuntu yotahuriki. Guhimbaza Imana ni ryongana risanzwe ni guhimbaza nyene. Ni ikintu gihambaye uhimbaza. Bon, nuko mu bikorwa canke mu ngiro. Umuntu yotahuraka kwe kumera gute akwiye kugira umwifato uyuwe. Mu bijanye guhimbaza Imana. Yes. Guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana turayihimbaza ubwa mbere kubera iciri kandi mu buzima bwa misi yose ubuzima bwo guhimbaza ni ibintu bikwiye kuba misi yose. Kuko Yesu niwe yavuze ngo ikiraje kandi kirashitsa abasenga canke mu y'igifaransa le vrai ça doit être abahimbaza bukuri. Bagiye guhimbaza Imana data. Guhimbaza rero no guhimbaza ni ibintu biba hagati y'abantu babiri. N'umuntu ahimbaza data. Urumva duhimbaza data kubera icari muri twebwe. Yes. Icari uko ameze nivyo bidutera kumuhimbaza. Ni igikorwa kiba hagati y'umwana na se. Kubera ngo ni igihe caje kandi gishitse c'abahimbaza bukuri bagiye guhimbaza Imana data. Yes. Kandi Imana igisizi imwe cyangwa Imana iterabwoba oya. Kuko iyo uri kurahimbaza Imana uyifata nk'umusoda cyangwa umuntu agomba kugirire nabi byo kugora kuvuga ngo uri mwiza umenguragowe hava ngirira nabi hava nkubita ejo ntivyagenze neza umengo naradekonye bishe bikugora ukuntu uhimbaza. Ariko iyo uhimbaza Imana so kije kandi gishisa abahimbaza bukuru bahimbaza Imana data. Kuvuga umwana ahimbaza se urahimbaza wumva wagukiwe nk'umwana yisanzura kwa se ukavuga ubwiza bwiwe. Ukavuga icyari kuri wewe aturahambaye uragize iki. Bakunzi ba Salocom TV1 muravyumva yuko duhimbaza Imana data nuko umwana ashimagiza se. Clovis, abantu kenshi barakunze kuvuga ngo abakozi b'Imana bava ngo iyo umuntu ahimbaje Imana canke kuririmba gutazira Imana no gusenga kabiri. Bega umuntu yo bitahura gute?
novuga ko no gusenga kabiri kubera n'igikorwa kibera nibikorwa bibiri rega biba biriko bibera mu mwanya umwe kuko urumva umwana ariko arahimbaza se nawe hari ivyo agira ko Bibiliya nivuga mu maso y'umwami iyo hakeye iyo hanezere ngo hava ubugingo wewe ufashe ugahimbaza so ukamunezereza deje wakoze igikorwa ca mbere wasenze mu buryo bwo kumuhimbaza hama nawe hari anezerewe mu maso yiwe hanezerewe mu maso y'umwami yo hanezerewe ngo hava ubugingo hari ikindi kinacako urumva ni reciprocité niko novuga relation réciproque nicyo bica biba ni powerful reciprocation kica kigenda ibindi bikagaruka ubusenze kabiri ubushimagije waho ni nawe ushimagije hari ikintu agukorera ashobora mu maso y'umwami hanezerewe urabizi meme na president ashobora kukugendera muhira ukamunezereza iyo umunezereje hari igihe afuma avuga ijambo basi rizotuma akavuga ati uyu muntu ku bintu vyiwe ntihagire ikintu kijanye n'ibi bintu muzosubira kumutoza ikori n'akarorero ni nk'ibintu nk'ivyo usanga ni ibintu bibera mu mwanya umwe mu gihe mu maso y'uwo muntu uhimbaza canke iyo mana uhimbaza hanezerewe n'ibikorwa bibiri wowe hari icyo ukora nawe yo ntari icyo ikora. Yes, bakunzi ba Salcom TV1 turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane aho turi kumwe na Clovis Guhimbaz'Imana. Clovis, turakunze kumva mu ma eglise baratwigisha ngo gusenga mwisonzeshe soma ijambo ry'Imana. Iyo hageze ikintu cyitwa Guhimbaz'Imana usanga gifise inguvu nkeya. Hama vyagera mu bakuze bacavuga ngo ivyo ni ivy'abajene ni ivy'abagishoboye twe turisaziye ngende yihimbaza bajya bagikomeye. Je nibaza abantu bavuga ivyo bintu ako kantu ndagakarira gose kandi uko ndakanga kuko gakarire n'ubu rero narasomye Bibiliya kandi abo bakuze Bibiliya dusoma niyo basoma nyamwe maze gusoma ukabona muri Zaburi 140 canke handi hose havuga ngo ibihumeka vyose bihimbaza uhoraho ibihumeka vyose bitazire uhoraho ariko ukacubona ukazubona abantu bako baravuga ngo ibi bintu ngo nibikorwa bikwiye kuba ngo vy'abajene nukuri ico kintu sico kuko abajene sibo bahumeka bonyene oro ni igikorwa c'ibihumeka vyose nyamba uhumeka ushaje uri muto uri umujene ukiritina sinzi uko umuadolesa ukivuga uwumva ushaka gutahura urahumeka ibihumeka vyose bihimbaze Imana abajene bonyene bahimbaza Imana oya nidushaka guhindura ijambo ry'Imana ariko ibihumeka vyose mu bihumeka nyamba uri kurankurikirana ukuze warawiyumvira nivyo gwaruka nyamba uri kurankurikirana ushaje ugeze mu zabukuru le fait que ugihumeka uri mu bihumeka himbaza uhoraho. Mu yandi majambo mu ma eglise bazohindura zaravuga ati ni wa mwanya w'ibihumeka niko bikwiye kumera kuko bambajije ngo mu ma eglise ngo barabinegrija by'amasengesho bakabifavora bigeze mu bakuzeho bakumva umeho nivyo bajene nivyo nejo haranagiye twariko turahimbaza Imana ndagirirwa ubuntu bwo kurongora ishengero ryaho hantu guhimbaza nasanze hari ugwaruka cyane nabonye haba mama bake cyane byarambabaje abapapa bo nta numwe nabonye avuga ati ibi bintu none aba bantu bazogeraho gutahura ko Dawidi tubiravye yarahimbaje Imana kandi yari umwami afise abagore imbere bana benshi yarafise n'icubahiro yarakuze deje yarafise n'icubahiro rero guhimbaza Imana si ivy'abubatse si ivy'abatarubaka ni ivy'ibihumeka vyose rero mu ma eglise aho tuba dukoranye dukwiye kubiha umwanya twese tukavyitwararika kuko burya n'ubuntu Imana ibitugiriye kuba bikunda ko duhimbaza hari handi hantu bidakunda n'ubuntu Imana ibitugiriye ngo duhimbaze rero ntidufishe ubusa burya buntu. Clovis, tuze kuri mwebwe musanzwe mufise ico gikorwa mujejwe gufasha umubiri wa Kristo. Hari gihe umuntu aririmba dora tuvyumva mu commentaire abantu bakavuga ati ujya vraiment yaririmbye nyene ahetse umwanya tujya nawe yadufashije hari n'indirimbo musora tukavyumva ukumva indirimbo imwe ije ifasha abantu yindi ukamenga nagiye muri studio araririmba tu bijya navyo biva kuki bijya biva icamiva ku bintu vyinshi bishobora kuva kuri context y'indirimbo ivyo kiravuga ko duhimbaje Imana zishaka kucanza nk'ubu mvuze ngo mpimbaza Imana nkaca mvuga ngo nk'ubu ngo arabaza no wayemara sindiko mpimbaza Imana ndiko mvuga igikorwa yo nuze yakoze no wazi ariko nari kuvuga Imana iciri mu guhimbaza cyangwa mvuze ngo ndayitazire naho nayitazira kubera ivyo yakoze nkavuga ati wabonetse uri umunyenkomezi nyamba ku rugamba yaraneje nkavuga turinye n'ingabo uri komanda mugasha arabaza urumva sinzishirirwa aho noba ndimo rero biravana n'isigura icambere
icya kabiri biravana n'uwo muntu ariko arongora abandi guhimbaza intumbero afise kuko tugiye hajya imbere guhimbaza yaba ugiye kuba worship leader canke uri mu isengero bose ni bamwe bijya bikorwa babihamagarirwa bose kubikora ku rugero rumwe umutima bazanye niwo nyamukuru ariko hari igihe usanga ugiye kuturongora afise intumbero cyane wewe aboneke nivyo bintu usanga ubundi nawe akaza ati jenge muri Louange ndabe ko bwo baburira ubundi burira ubundi aje gutakaza umwanya ubundi aje guhiga ikintu cy'iki occupation urumva bica bituma ata guhimbaza wumva atabusabane wumva Imana kuko nayo ngo urwaye ingwara itavugwa n'inde yoyimenya ngo nije uhoraho sesa ku mitima Imana imaze kubona no nabo bantu Imana ivyagiye mu mashimwe y'abana bayo ivyagiye mu matazirana abantu bariko barayitazira abantu bayihimbaje Imana imanuka yumvise umutima wabo ikavuga ngo ndabonye abantu bafise umutima nk'uwoshaka bariko barampimbaza reka nje kuvyagira mu hajya amashimwe rero igituma abantu uzabumva ngo ntibariko baravyumva ngo ntibariko barumva ubumote bw'Imana ngo ntibumva Imana n'umutima bo bafise canke n'uri karabarongora umutima afise intumbero ariko agomba ko ari waboneka Imana irahama umutima yikavuga ati uyu muntu yifite intumbero ziwe zo kuboneka Imana nta shimwe ibiri kiraronka me uwo muntu ni wabashaka gushimwa naca aba muri bo rero nabe muri bo ariko nyabugomba ko Imana ariyo ishimwa ugahishimisha mu bandi n'abandi Imana ikiza muri mwebwe kubera ibyagiye mu mashimwe y'abana bayo kandi herekeza ijambo ryayo rishitse nyamba ariko rivuga iri nyuma yaryo ngo irishitse ivyagiye mu mashimwe y'abana bayo apana ishimwe ry'umuntu umuntu kuri we je nihimbaje cyangwa ngomba ko abantu bambona Imana birayigora kwiza cyangwa abantu baje ngo batakaza umwanya mu makoraniro birayigora kwiza ariko igihe cyose bahimbaza ari ishimwe ry'Imana barondera n'ubarongora ari ku Imana ikiza muri bo bakozi bacu hari akantu nagomba ndamubaze gakomeye akabazo kadasanzwe Clovis umbwiza ukuri turabona mu maeglise abakozi b'Imana profete bishop bavuga ati twe tuzageze ko tuvuga ijambo ry'Imana hasigaye umunota umwe shikira ari imbere nigisha ariko turumva yuko mu mubiri wa Kristo ako kantu uwo mwanya wo guhimbaza Imana urakenewe none bijya navyo kubera iki shakija kintu kweri jewe naje ndakibona mugabo sindi umwe muri bo ntaco nkora twaje kuvuga oya naje kijya kintu ndaciyumvira ko hari nibaza yuko bariko barasenga canke handi bikansiga nkiyumvira ati ibintu mengo umwanya umwe n'amarespa badakenewe ariko mugabo sindanabavugisha sindanakibabaza nibaza muzobatumire mu babaze je twaje naje nk'umuhimbaz'Imana gutazira twaje kuvuga kuri worship na praise yego mu mubaze kandi muzodufashe uwo tuzobona nko ngaho Igitega twegereye cye tumubaza ati muramaze kumubona ubigira oya tuzobaza tuzovyihweza sivyo murabikorera ko muzo cyo mumurondera hama Clovis turabishaka muzo duhe insiguro ya bien ama twasumira ndumva kuri kurategura igikorwa kuvyerekeye gusohora indirimbo zo guhimbaza Imana cyane n'urusako ngira nzobibamenyesha yuha ariko nizero yuko muzobikora muri Salocom Record Salocom ni nziza urabizi vraiment bakora neza bafise ibikorwa vyiza bafise ibikoresho vyiza antuka nta muntu n'umwe ngaho Igitega ngira tokwifuza kwakorera nanje ngira ubwo buntu nzoza ngira muzobwira n'abaririmbyi bagenzi banyu yuko muri Salocom hari equipement ikwiye kugira umuntu asora indirimbo ya kanovera nziza ijanye n'ibihe tugezemwe kugira tubandanye duhimbaza Imana avec n'amasanamu meza cyane nayibonye nagerageje kubigendamwo ibikoresho vyana ni sawa ndahazi vraiment nzobwira n'abandi bakunzi ba Salocom TV1 muko muradukurikirana ngiriyo ndababwira abantu bafise ingabire yo kuririmba muze bafise studio nziza ndabatumiye canke ndabahamagaye sinzi ko novyita rero kaza muri Salocom TV1 muri studio zabo merci beaucoup hama Clovis hari akaririmbo je n'amankunda no musi natumiye moshi iyo dutumiye umuvuga butumwa aravuga rero hari akaririmbo nkunda mu cyongereza bava ngo way maker ari hano gaducishiriza ko gatoya imbere ko dusozera ikiganiro nawe karirimbe ko guhimbaza twe twaje kuvuga guhimbaza twaje kuririmba yes ndabikora na je mfasha ni igikorwa cy'igihumeka cyose nawe ndongora sasa tugende genda kurongoye nava nterera hejuru canke hasi canke ariko urahumeka tugende tera aho ushaka nyene oya ni uri mutumire si wumbaza nije ndakubaza sinabajije ariko ubu usuiva ivyo ndakubwira duhimbaze turahumeka
ntangura ari hano ariko arakora ndamushima ari hano hagati muri twe ndamushima turamushima ari hano hagati muri twe babiri batatu bahuje umutima n'inama yubandanya oya ni sawa okay. rwose Provis tugushimire gose ndabashimire nanje ibanga ryo guhimbaza Imana ntawe uri Maria ngaha ariko twizere yuko igihe cyose twogukena muri Salocom uzotwitabagura tubandanye tuvugana vyinshi kuvyerekeye ibanga ryo guhimbaza Imana ni muhira turumwe nukuri nzokwitaba cyane gose bakunzi ba Salocom TV1 bandanya mugira like comment subscribe kugira ngo ubutumwa bubandanye bushikira benshi bashoboka kugira ngo tubandanye twinjira mw'iri banga ryo guhimbaza Imana nukuri Imana ibahezagire mubandanye muhezagirwa mubandanye mutera imbere mw'ibanga ryo guhimbaza Imana mugira umugisha w'Imana. Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube.